twagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ariko ikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima twagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ariko ikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima. Turabaramukije bakunze ibikiganiro ijwi ry'ubugorozi. Uyu munsi muri kumwe na Jean Gentil Ndayishimiye twagendereye umutumire wacu Eric Nshimirimana. Turabakiriye mu kiganiro. No musiro nashatse kubigisha nyene kubijaniranye n'akamaro k'amazi arimo umutobe w'indimo hamwe n'ubuki. Aya mazi rero mu ncamake niyo nashatse ko tuganira ariko mbere yuko nawe ndayigisha abandi nawe reka twanze ndayanakuzimane kabisa. Aya mazi twumvise aryoshe cyane mwotubwira akamaro kayo ku mubiri w'umuntu. Ku mubiri w'umuntu rero bifise akamaro kenshi cyane. Murabona twakoresheje indimu ikiri fresh itapfuye atari zazindi usanga zimaze iminsi zanikiye ku isoko zarakabiranye. Twakoresheje n'ubuki bwiza utari pirate. Ubuki rero bwiza ntabwo waburebera gusa ku izina ryitwa ubuki ahubwo nubuki butaba butetse, ubuki butaba busyeye mu mamashini, ubuki butaba buri mu isukari, utabwongeyemo n'amazi, n'ubwangu buvuye mu muzinga bukiri bwiza. Ubwo buki rero nibwo twakoresheje. Ayo mazi nayo ntabwo upfa gutora yo ku robine arimo adatetse, ushobora gukoresha aho minerale canke amazi atetse yabize ariko ukayatereka ahantu agahora. Kuvuga ngo mu ndimu habamwo amavitamine habamwo vitamine C na B ya mbere n'iya kabiri, hakabamwo n'ibyunyu nibyo bitwa amaseri minero nka za potassium, za calcium, za fere, habamwo n'ibindi bitwa amabio flavonoide, habamwo nico bitwa fibre yitwa pectine, hakabamwo nibyo bitwa kumarine n'ibintu bitwa antioxida bituma indimu ishobora kuvura kanseri n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye ariko ziterwa n'ibintu twandura. Mu buki naho nyine habamwo amavitamine menshi nka C, habamwo vitamine B ya mbere ya kabiri, habamwo ya gatatu, hamwe ya gatanu, ya gatandatu, ya 12 n'ibindi. Hakabamwo n'ibyunyunyu byinshi nka potassium na za calcium na za fere, za magnesium na za phosphore na cuivre. Hakabamwo n'amaside nka acide bitwa glucose oxidase. Ivyo byose rero n'ibindi tudashaka kudondagurira hano. Aya mazi twumvise aryoshe cyane mwotubwira akamaro kayo ku mubiri w'umuntu. Akamaro kayo ni kenshi, arafise akamaro kenshi cyane bitewe na bya bintu byose nababwiye afise ubwa mbere. Yongereza abasirikare mu mubiri bitewe na vitamine C ibamwo, bitewe n'icyunyu cyitwa potassium kiba mu buki no murajyama no muri yandi mu bituma atera ubwonko gukora neza, karinda indwara z'imitsi n'umuvuduko kabije w'amaraso. Bitewe kandi na vitamine C ibamwo bikingira indwara zose z'ama infection yabizo mu muhogo, mu bihimba by'irondoka n'ahandi. Abantu bakunda kurwara indwara zo mu mihogo n'andi ma infection atandukanye, iyo abantu bakunda kunywa ayo mutobe urabivura. Ikindi naco nuko atuma agabanura amaside mu mubiri, atera ico bitwa equilibre du pH, ico bitwa potentiel d'hydrogène. Nuvuga ngo abantu bagwaye nk'indwara za gute nk'akarorero, abantu bafise amaside ya acide urique bigatuma ababara mu ngingo, abantu babara mu ngingo mu mavi, ku mano, ku maboko, abantu bakunda gukoresha umutobe uragenda ugakura ayo maside mu mubiri, abantu bakakira ububabare bwo mu ngingo butandukanye. Ikindi naco nuko atera inguvu, agatera n'umuntu kuba umuntu mu bwenge bwiwe haba hatunganye hameze neza. Bitewe kandi n'amavitamine nka za B ya mbere na kabiri ziba muri iyo ndimu n'ubuki bituma umuntu akunda kuba umunyamahoro. Habamwo vitamine B ya mbere yitwa thiamine itera kugira amahoro, kunezererwa uri mu bibazo bitagira n'umuti. Ikindi naco bigatuma ushobora kubana neza n'abantu, tari umuntu akara, tari umuntu ashavura cyane. Ikindi naco nuko agahumuro k'umutobe w'indimu ubushakashatsi bwerekanye yuko gakiza guhangayika no kwihebura. Agahumuro gusa Imana n'igitangaza nuko yabigize. Ikindi naco bitewe n'icunyunyu bitwa fere kibamo na vitamine C na B ya 12, uyu mutobe wongerereza amaraso. Banakunda kuwukoresha ntabwo ashaka kubura
amaraso mu mubiri wabo. Ikindi naco vitamine C iba muri bino bintu cyane cyane muri ubuki n'indimu, iyo umuntu akunda kuyihereza tubabutsa abantu ko ari vitamine ikenewe buri munsi, ariko abantu akunda kuyihereza iyi vitamine abo bakunda gukira ibisebe vuba, unamwopeye agakomereka kiravuba. Ikindi naco aya mazi akiza indwara yo kunuka mu kanwa. Hari abantu usanga yibrosa ari umusirimu ariko avuze ukumaranuka, biba bitewe n'ibiti bye birimo ibibazo amafyigo canka afise ukundi kuntu mu kanwa ameze. Abantu bakunda rero kuyakoresha cyangwa kanayibrosa akizibya kuva amaraso mu menyo n'akandi gahumuro gatandukanye kuko akura imyanda mu mubiri. Ikindi kintu naco nuko akiza indwara z'iberere mu maso, amatashe n'ibintu by'ibirabagu kubera asohora imyanda mu mubiri w'umuntu. Ikindi atera kwihagarika neza, abantu bafite ibibazo by'amafyigo byo gutihagarika bihagarika bakababara batagira amafire, abantu usanga bafite ingorane yo kwihagarika bazi bakunda gukoresha ano mazi. Ikindi naco anamara akaruma inzara, iyo umuntu bitewe na fibre pectin bamwe iyo yanyoye yumva naho kuri gutari yumva nta ngorane. Ikindi naco nuko iyi vitamine C ibamwo ituma umuntu atamagira uruhe bw'umubiri, uruhe bwinshi. Kandi ikindi naco atuma digestion iba nziza, abantu bari byo kurya bigahozwa neza. Ikindi naco bitewe na acide ascorbic iba mu ndimu ukaba no mu buka rero vitamine C bituma ibibazo byose byo muri appareil respiratoire mu bihimba byo guhema nka za asthma, bronchite birakizwa n'aya mazi. Mu ncamake aya mazi akaba afise akamaro kenshi ariko wako nagerageje gutegurira abantu. Murakoze bakunze b'ikiganiro, murabona yuko bitoroshe. Nagira mbaze mbega urugezo twokoresha kubera twumvise ko aya mazi afise akamaro kanini, twokoresha ubuki ibiyiko bingahe, indimu mbe twokoresha 5 6 urugezo twoyitegura gute? Amazi nk'akaronko mu kirahure nk'iki kana mu kirahure nk'iki iyi nkakire y'umuntu akuze, aya mazi aya ushiramo nk'ibiko biri by'umutobe w'indimu hamwe. Mu gitabo cyitwa Les Bienfaits de la Criche kivuga yuko iyo umuntu yikorera ibyiwe anywa akayiko kubuki kamwe gato, ariko iyo ukora ibyiwe ugakora n'iby'abandi, imbura umukozi wa leta ukora ahandi hantu unywa 2, ariko iyo wikorera ibyawe ugakora n'iby'abandi n'iby'Imana unywa 3. Bivugana ko biba biriko biregera nko mu biyiko 2. Rero mu ncamake ubwo nibwo rugero. Iyo umuntu aba mu bihugu bikanye ayanywa arakazuyaza, umuntu ashobora kuba arabantu akanye umuntu yanywa arakazuyaza, ariko cyane cyane nko mu gatondo. Mu gatondo iyo umuntu ashaka kuyanywa mu gatondo yanywa arakazuyaza, ayo mazi urayateka akaba akazuyaza hamugashiramo. Ikindi naco nuko bitemewe nyine kunywa ibintu bikanye. Hari abantu usanga baba mu bihugu bikanye cyane bo yakoresha akazuyaza bakaba bashize mu teremusi atetse hanyuma akayashira mu kirahuri bakarindira akaba akazuyaza bagashiramo wa mutobe indimu n'ubuki, hanyuma ntabwo anyobwa rero umuntu ahejeje kurya, ahubwo anyobwa kare. Byo twarabibigishije cyane, hasigaye iminota mike ni nka 30 ya nyuma kugira umuntu afungure. Murakoze cyane, numva ni ibintu byiza cyane abakunzi b'ikiganiro muri ko murabibona. None kugira ngo umuntu yivure izo ngwara yo yakoresha gute, yo yanywa inshuro zingahe? Yo yanywa iminsi 9 yikurikiranya, iyo nikire hanyuma bisigaye akazoza yanywa naho yanywa nka 3 mu ndwi nta ngorane, ariko ushaka kubanza kwivura ubanza ukanywa iminsi 9 buri mu gatondo ariko arakazuyaza. Ariko abantu nibagira ikinyobwa cyabo cyo mu buzima. Murakoze cyane bakunzi b'ikiganiro, no gutangura gufata iki kinyobwa murumva biko gitangaje, gifite akamaro gakomeye ku buzima bw'umuntu. Murakoze cyane Eric Nshimirimana, mwakoze kubana natwe mu kiganiro. N'abakunzi b'ikiganiro turabashimiye. Twagiriye ubuntu bugirirwa bake, kumenya ubutumwa buheruka, ari kwikibabaje umuremyi wacu, nuko twabwigunganye mu mitima.